na mani. We nama. Abe. Amani ntawe gute mukono. Nibikiga mukono ko wabirutse. Wewe waranyumviye nabi gusa. Waranyumviye ko nagukiranije nabi. Wewe waranyumviye ko nagukiranije n'umugabo ariko je bijya sivyo byari byangenze. Oh yabijya nibisanzwe none bijya byaraheze jenjana abantu babagabo twebwe nta rusaku twebwe turi. Yareka kumviriza n'ukuri kubavyo byari byo nyabyo. Warantujya mu surangutsa n'ukuri ku Imana ndabanda. Reka takubwire mukono. Ndakumva nejo bundi umbonye naho uzobona nibereye kumwe n'umuntu. Kuvuga rero urazije kumugabo urazi ko yankwerugura. Yego. Ntegerezwa abagabo bo ngaha babonye isura nshasha bategerezwa ku ngoma. Sheri. Salira gatebe ngaha. Karibu kugeza wanje. Ndaje ni sawa. Ni sawa. Niriwe neza. Yego ndashimye. Ukazi byagenze gute? Byagenze neza kuri. Ndagukumbuye kweli. Uzi nanje ko nagukumbuye. Cyane. Tipi none nari ngaho watese. Naduharage turi okurazi yuko atakintu wasigiye. Ari ndindiriye wowe ucoza. Wananiwe no kuza kwaha aho hepfo twadusogoro. Nawo baba bisogoroza kila mwanya imisi yose tugisogora. None tugire ne gasheri. Nawe bera n'umunsi ukuntu bigenze basi tuginyama. Gasheri. Utinye ni nyama? N'umunsi ngene inyama. Nyene du spaghetti. Bari sogoro nazihaje. Akagurube? Kumengo ugomba kutwica wewe. Erega ingurube barazikuye ubu. Oya none kimwe je nizo nshaka none basi urazi ko nkunda. Ndagukunda. Sawa rero kintu cyose mba ndagusabye urazi bukindi. Bekiro nanga erega n'inyama jenza ndarazibagiye. Ndimenyere uduharage. Oya nuzi uko mugabo ari waje gusura. Nacho ndakugurira gusa sindavyemeye neza. Barafise bamwe. Nazi uko ndagukunda. Nari ndavyemeye ndakagura. None ninaza basi kuja muri kuja. Azi uvuye ukaje. Dore mugaje ko nteruka kuva ruguru bategerezwa babona isura nshasha ku ntamanje. Nejo umbonye ibitakura burabe hasi. Mwakino gisagara kwa kano gasura kwa. Abagabo. Gucana koko naje liko na mana rumujama. Rumujama je asha. Mugani. Umujama mubiki ahubwo we nyimba wipanze. Nugukoresha umwanya. Umugore w'umujama. Turindire. Urabona ubuzima bwo ngaha nka twego turacara abageni ngaha muri gisagara. Oya ahubwo koresha umwanya kuko je ubuzima buracampanze. Urabona nk'ubu ndacakeneye ibintu byinshi ngaha muri gisagara. Mbonye umwene wacu cyo yambaye naje ndagikeneye. Ufise gutumbarira aho. Jama hera n'ukuri ndayafise gusa kwe. Kayagabo kaweza karazi ngumuna hari gato ntubone. Ndazoca bimenye. Kabimenye ko nyinshi. Ndazoca tuvyerekana none. Wese wagomba kumbyongera kare numbonye ugashaka kuzuraza kunteranya. Ubona none yuko ugomba kunyishisa. None tuca bigenda. Muri yo nubona uzoboneka. Muri we ni muniniya. Basukura we mbona uri keza. Yaguha senkani. Ya! Senkani wo yahusha. Ariko aruzanye. Koga ndoga sheri. Ndoga yabe ukuntu nzanira amazi yo kunywa. Numva nyota cyapa. Natambo icyaha. Sawa shabe nakuza. Naraguye hashashe kure. Wanje kumufsina. Chifu ngumba donda. None be. Sawa. Kumagana mbisi wari kubiko. Oya sukuidoga gasha. Sukuidoga huko. Mahaba mazito. Murakoze sheri ni narongoye sheri abandi bo baribesha naho nka wa mugenzi wanje wowe kwa nta muvunya aho haruguru ngaho yama mu marira shani hatari nukuri be genda gukunda nico gituma nifuza serious wallahi Oya kweri niburi genda witonde urondere iraki 8 niwazironka uzonsangaha Kai. Umviriza kandi umviriza.
50 hano basi mwaki bagisera cyacu baruzuye gusa nk'ubu kubera wewe doca basi ngwiza na kabiri ijana koca tuvugana ahantu twohurira kugira ngo ntashobore kuzobimenya oya nanje kubera uri umujama yego genda urondera iraki 8 ni wazironka reka ndakurabira nimero ugenda uzitwaye udoca telefone ko ndazi ntazifise cyangwa uzozake na mugabo wanje arabizi kari umujama ujya zo none si bisanzwe doca ndagupigira rero kwisi doca ndagupigira kwisi mu yampaye nimero ko ntarobazi ico nzozikoresha nimero oya kubera ari umugenzi amenya ko kuzoba ari kuvugana bisa bero namubwire ko naje oya hano tubaye twikorera ibintu sawa sha sawa owa ikidumu kicucura chamvoma subiramo chamvoma wantanze subiramo wantanze no sindagutanze igenda zinduka wowe wariho genda byese 11 awo mungira kadunduza niba wantanze rero platform ndagutanze nyene wantanze nabyuke 11 naryo ndazimisha 12 wewe wantanze ngo wantanze ndaje sinagutanze n'abakorofise ahubwo we ni utayafise nawe ntayufise rero wowe ufise amatangazo ngo y'imyotsi waruzi uramvomana n'undi musi ntuzosubira niyo mvuye kwibarabara nkasanga uteramiye ku mwugaro ushuguma wugaye sinkeneye gushika mu nzu Nufunguruza nturufisa ntiwofungura. Ifunguruzo je ntazo nazenganye navyutse nikiri mba nzi kuri ngaha. Noyigo ndazizenganira iki kandi nzi kuri ngaha. Nayo usanga ntahari nagiye kuvoma. Nkaho ibitungu usanga utana biravye none wari wugaye nguje he. Nari mvuye kwahirira ingurube. Kandi wowe usigaye kandi usanga nibitungu utabiravye kuntu vyaraye. Oya amaze. Aha nasize nugaye ngiye kwahirira za nkwa. Canke wagomba ugende kandi wewe ngusigaye ugenda gose wewe. Je ayo majambo yawe yamisi yose araheba kanje. Je ndaronka barambarira. Byo sivyo je mvuye kwahirira inkwavu. Jewe rero mu bantu bashavura uranzi. Kuvura inkumi ndi umusore ndagucagura nishavura urabizi. Uzoye wirabe. Aha ni mu muji wavyibushe we. Iyo sina madiri nkora nyenyenya uronke imisosi iki wavyibushe. Imisosi yaheko namira ku. Ega nabo bafise amamodoka nibazokunwara jembo badakubona. Misosi isombe rya misi yose isombe urabona ko ari misosi ngaho. Wewe mwana wanje jana arihewe ko ntamubona arihe. Kwishuri waramuhebesheje arihe. Namutumye kuvoma shani yari. None kwishuri utamukurikiranye. Kuvoma. None we kuvoma. Atwara amazi icombo kingana ikiyoza namazi angana ikiwe uri ngaha. None je sindi. Yaye urabereye uturori agashatsi byena je nanje mfise amafaranga uzobibona wewe. Ndumugore je sindi umukozi tahura. Arabikora nyene. Tugabyinshi gusa ntidusanure noma ngo babanye cyane gose. Cyane sinifuza gukunda. Rabizi ko ari wowe buzima bwaje. Yabose warambaje cyo mwijoro. Birashika kwita ku ngabo. Okay, sheri gene urabe twadufaranga rero hariya gasega mu ntihagire za kuyabona. Tatu cukura mw'ibihumbi 10 cumanuka ku isoko rero kuraba. Kandi urakoze. Wena madakuza iyo tiko turavuga n'ibintu tutasa n'ibintu. Karibu. Mkono. Karibu bwana karibu. Namahoro. Namahoro. Amakuru y'imana. Tumana madam. Ego. Mitira. Karibu twicaye. Ego. Hereza intebe umuntu. None umuntu nane umuntu. Mwari mitiramye na madam wawe. Uyu nawe. Asha. Ibudamu urumva. Ubunini bwamubanye byinshi nyene yicaye abayicaye. Oya niye ko wamuzeye mu gisagara mu. Ego kabisa niyibe. Ategezwa kuvyibura. Niyitagatire mu rundi nta. Nawe yatagase kabisa. Akariko turatera inkuru. Twari twugaye n'inzu twagomba tuje gutembera ahantu urabizi nawe nyene. Nyene urumva nyene twagomba tuje gutembera kwibarabara namutse nta kazi mfise. Nyene nyene tukatembera kwibarabara kabone mu muji nawe birumvikana. Amakuru y'imisi. Ni meza no kuri. Aho nyene kibazo. Ambere cyabona ngomara kubwire. Ingina kubwire kabisa. Uye ntarimwe. Kandi wewe wenyine. Sawa. Ingina kubwire wawe. Abagore urabizi nawe bavuga byinshi. Bavugana n'abagore. Nukubwa rero bwana muswati. Wawe cyo ndaguhamagariye. Ni urukundo n'ukuri pe wenda gukunda. Kiza cyane mugenzi.
hariho umuntu nigeze kubwira ijanye na wa mutima nakubwiye wa mutipe side yuko bakorana na madamu wawe ntiwabibonye ko ari byo uti rero nibindi bana ayo makuru ugomba usubira mbwira amakuru anje umutima hari uwundi rero wumvise uwa mbere sinamukubwiye ari nishipa wigeze ungurira kora wigira ngo nunywe inzoga ntagashimwe wampaye wowe ruzomwifatira ivyo nje ukubwira uwundi nabonye bakorana n'amakuru mfatire ko